Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye arabandanya gukangurira abenegihugu kwinonora imitsi. Kuri wa gatandatu igenekerezo rya 27 Kigarama 2025 yarifandikanje n'abenegihugu bo mu ntara ya Gitega mu kwinonora imitsi aho bagiye ibirometero birenga 15 n'amaguru. Urugendo rukaba rwatanguriye imbere y'ibanki Interbank Igitega baca muri quartier ya Nyamugari baraduga muri quartier ya mbere n'iya kabiri ya Karera barabandanya no ku mutumba wa Ntobwe baca muri quartier ya Mushasha badugira muri quartier ya Shatanya hanyuma basozera mu kibanza giteyemwo igiti kiri hagati mu gihugu haruhande y'ikibuga c'umupira w'amaboko basketball mu gisagara ca Gitega aho barangirije ku myimenyerezo ngorora mubiri. Muri yo karashishi harimwo ugwaruka abakuze n'abatamakazi harimwo ndetse n'umwe afise imyaka 82. Buramatari w'intara ya Gitega Ribware Bigirimana yarashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi kubona yariyumviriye gutanguza umugambi wo kwinonora imitsi mu ntara ya Gitega kuko ngo bizotuma abenegihugu bashika ku mbona kazoza bafise amagara meza. Yifuza rero ko ico gikorwa coba umushinge w'imbona kazoza, akaba yasavye abenegihugu kubandanya binonora imitsi gutyo amagara yabo arushize kuba meza. Umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima nawe yamenyesheje ko kwinonora imitsi ari igikorwa kitaraba abakenyezi gusa n'abagabo ngo barimwo. Yahamagariye abenegihugu kubandanya ico gikorwa mu gushigikira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuko kwinonora imitsi bizotuma bashikira imbona kazoza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye nawe mu butumwa yatanze inyuma yo kwinonora imitsi yarashimikiye ku neza y'ikarashishi avuga ko iruhande yo kwinonora imitsi ngo ikarashishi iratuma kandi abantu bamenyana kandi bakagenderanira ubumwe bugakomera. Kugirira hamwe ibintu mwe nibi bizana urukundo. Kwinonora imitsi bituma umutima wera, atanzinga, atanzigo, atashari, atashavu, mwese mukumva ko muhuriye ku kintu kimwe. Jewe byaranzaniye abagenzi abanye twahuye nk'uko nyene tukatuyirukanga baca barankunda naje ndabakunda baca basaba yuko aho nzokwama ndi mu kwinonora imitsi tuzoze turabajana kwinonora imitsi. Angeline Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko ikarashishi ikomeza urukundo. Kubw'ivyo rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba abarundi bose kugira urukundo rwiyaguye rutagira imbibe. Ese namwe mwokundana uko ndabakunda mwese mungana uku gaca mugira urukundo mukabikora atagahato ku neza y'amagara yanyu no ku neza yo kugira urunani mu miryango, mu kibano ndetse no mu gihugu. Umugambi rero twatanguye twawise Club Pazapa Sport pour tous. Ni kuvuga intambwe ku yindi ukwinonora imitsi kuri twese tudacaguye imiryango tuvamwo, imigambwe tuvamwo, uburere tuvamwo, intara tuvamwo, tudacaguye abenegihugu b'abarundi ndetse n'abanyamahanga bose. Angeline Ndayishimiye akaba yamenyesheje kandi ko uwo mugambi wo kwinonora imitsi ari wo kwinagura hakiri kare abantu batarasinzikara kuko araho biba bitagikunda ko bakora iyo myimenyerezo ngorora mubiri. Rero nk'uko mpejeje kubivuga uwo mugambi ni wo kugira ngo twinagure tuze dutumwe n'abaganga kuja kwinonora imitsi dutangiriza hakiri kare bataririrwa barabidutuma. Hariho abo batuma kuja kwinonora imitsi bidakunda, imitsi yarazitanye itakigororoka, ibinure vyarabaye umurengera bitakivayo, ibinure bibi mu mubiri birabaho kugira bisohoke ubituriza kwinonora imitsi hagasigara ibinure vyiza mu mubiri. Hariho benshi baja kwinonora imitsi barinze gutanga amahera bakaja kwinonora imitsi mu masare mu mazu aho bahema impemu z'abandi bahanahana impemu z'abandi umahema ahemera ku wundi intuguta icuya kibira ku wundi ariko ngaha tugira ubunonotsi mu kayaga keza aho uhema akayaga keza kandi bituma amagara aguma ahumeka neza.
yahamagariye abenegihugu kwinonora imitsi ku wa kabiri no ku munsi wa gatanu inyuma y'ibikorwa, agatanga akarorero ku banyokuru babiri Tawusi afise imyaka 82 na Neziya bagira siporo ndetse bikaba biboneka ko bafise amagara meza. Abo bose bagiye bararabira akarorero ku banonotsi banje, hariho Tawusi marika amaboko baramutse abanyagitega. Amashukuri Tawusi mutamakazi yemewe. Na Neziya murababona, abo baragira ingendo n'abakiri bato badashoboye. Ivyo rero nivyo dushaka. Je nifuza kuzogira imyaka 85 meze nka Tawusi, shobora kuduga imisozi nkayimanuka ntigeze mvuga ngo birase. Kuzobera akarorero urwaruka ruriko ruraruka. Tozere ahamagarira abanyagitega kwitabira gusumba kwinonora imitsi. Rero nkuko twagiriye no sport ku mugwa mukuru wa politike, nkuko Buramatari abivuze, nagira ndabahamagarire gusumvya ngaha. Abo twari kumwe ibuhumuza twari benshi cyane, rero nitera iteka nko ku mugwa mukuru koko tuzogaruke dusanga n'abandi bose baratahuye umugambi wo kurondera amagara meza, umugambi wo kwinagura.